ni fun gutwenga fun and facts nimuje kuraba amakuru makuru yanditswe isigura ukwezi kose I'm like ko burofa bwa fun and facts do you understand mugashire kuri Google fun and facts kenshi umuntu bari muri relation toxique kirekire urata estime de soi kujya guko même si tu rencontres quelqu'un akubwira ati he uratese umuntu mwiza ushaka ikindi akiguhe abantu baba ari toxique n'abantu bambere ari manipulateur kandi manipulation yabo ibiri ku rwego rwo hejuru ku buryo bw'uko nibijya nasiguye hari abantu amacambira abantu muri iyo kayuko la meilleure solution c'est le silence. Yica my friend oya yica uri kora bigukorera no wana iyo hageze hari gihe biba byinshi kugato none azokomanyagiriza imisozi nisigura hagera gihe umugani wawe ufadose bwa genzora mpora ariko aravuga ibyo avuga byose nyagize ngo hanje ce nihorera après ni wowe bizokwica kuko azaguma kwagiriza wowe uri ndaya ngana n'abagabo abikwagiriza kabiri gatatu mukagumana gute wowe nyine wavyivugiye kubera kuvana n'umuntu uyo ndagusigurira d'abord nta bwenge burimwo wowe d'abord uriyizi kuri umuntu ari intelligent mukabona umwana wa 20 ans cyangwa umuntu uzi mwahuye ufise 25 28 ufise amajigo yose wowe wiyizi ko urashobora kuba utamufise mugabo bire kubera kuvayo so nta bwenge ushaka gusha muri ivyo bintu nk'ivyo haragera ahantu kirekonesa kitaragushikira ukacirinda ugaprevena all year dogerie naho urashobora aho gasanga uriko irinda umuntu atari meme toxic kwegeza inyuma abantu batari toxic pardon jambo dada ndakwemera mu bantu bazi ubwenge byo tuzinanye siko vendredi nzonje muri babiri uzibona aravugira okay be gacugira okay now uzibona nawe yanze okay now ubayiki okay jewe ushonyisha okay jewe none washaka vugi ari abantu urumva kandi nivyo gati none ntumbwira ico yumvira ushwanira ndataha Agaro nibutse. Najara kandi nibutse nico gitobana agumye nkora mu mushatsi. Ndiko ndakiyumvira. Aha ndakibutse. Uramaze ko numara toxic agacapu. Yo merci yo kwivuga. Ucupfa. Bonjour. Yambi. Mumeze neza murakomeye. Ningibaza bana ni plans ariko ndiyumvira ukuntu mudukunda rukundo kari rumbanye kwi. Ai. Azira mu ijuru. Uriteze kuzobona ijuru. Anyumvira rasibije na. Ataragira konja. Mumeze neza abakunzi bacu abakunzi ba Fun and Facts we love you so much turakunda cyane gose ku rukundo mutwereka kandi nibaza ko bizokwama gutyo mukaza kwa mudukunda mutuba hafi mudukwikena mudusengera mudushigikira muri byose kora ko duhari ku bwanyu okay Maki I have brain Papa sinaravuze ko kasezame ko inkuru nahereje ko ariyo mpereza kuno munsi mbere ko nagiye yuko nako Sekosa qu'est-ce qu'il y a brain ariyo ntangurira kuri uwo munsi bon first of all mwabonye hari ingina ko turi recording amajwi ibintu ni wanene no urabona ukibona kiriya cuma kiriya biriya ni evre y'abafana bacu n'amajwi ameze neza ni impamvu n'ubuyasi ndabibutse kudushigikira naravuze barafabaze ko ibintu dukora bisaba uburyo bwinshi bisaba kwitanga kwacu mugabo ntivyo bitworohera no kandi ngene ukunda ikintu kandi umengo ufise umuhamagaro wo gukora ikintu ukagikora mugabo ntibavyorosha bakora ko mudukunda kandi mufise uburyo nke muyera abakoreshe mudushigikire natanze amanimero ya Limikash na Ecocash no twita yo
nyuma utarungi yarungitse ko kashi kandira irakora urarotira yeah of course hose do irakora wewe murabigira zomezo bingende yarotira ni 76 711 802 Rimi Cash niyo madame 61 575 900 ego compte hanyuma bancaire ni 0000 Yo, bazoyandika nzoyandika emission ntiri finance n'umuntu n'umwe cyangwa na societe nimwe kandi ntibisigura ngo nuko hari ibintu byose twifuza gukora mu ntara kuja kuri terrain bisaba uburyo ko budahari twaboblige kuba dukorera hano hantu muga twifuza kuba kora byiza biruta ibyo dukora no munsi hari n'abantu twifuza gutumira bakora kuba bisaba ko tubanda kwipanga twasanga iyo bari cyangwa ugasanga n'umuntu bisaba ko muri ya déplacement n'ibindi ugasanga baratubwiye ko tuja kubaronka kandi tubaronse byo bavyiza kurusha uko tubikora no munsi rero nkuko nabivuze kandi ndabisubiye kubivuga kandi uza gukorwa ko afashe kiganiro afashe silent vibes turakeneye uburyo bwanyu turakeneye kubana dukora ibintu vyiza kugira ngo tuzokame duhari kandi dusa neza parce que iyo vyanse naya masura asa gucyanye aramutsacupiye nitwogaruka hariho umuntu yadusavye ngo tumubwire amatarife y'amapublicité ntitwoyandika muri commentaire mugabo uratwegera amanimo twayatanze nayo nyene tukakubwira amatarife nk'amatarife kora turakora amapublicité neza iyi minwa mubonera mutivuze ikintu cyo wawe wumve ko n'umusisi kizoshikayo rero abantu bakora ubudanda canke bakora ama business mu twiture hama tubafashe kwamamaza ama business yanyu ko niyo mpamvu turi ngaha apa yuko twigisha apa yuko tubatayinaga twatwenza turagira meme na promotion rero muturondere hama twamamaze ibintu vyanyu mabibi na mabwana ndabahaye ikaze mabwana ni nani mabwana ni nani ni nuru hari amabwana ndabahaye ikaze mu kiganiro kadura ku Darlene twatumukumbuye cyane murabana namusi ibintu ningire ngo ntavyo mwabonye mambo mapya bitubikosho mama karibu mu diaspora mugenzi wacu meze neza ngoberetse ngira umera nka wawundi sarine wapi dada yamucane muri Fun and Facts murakoze cyane nakora hanze birakora atevye diaspora freshera sa Canada ubwiza bw'Imana buguma haleluya akindi tari nema y'Imana nta byinshi bidusaba inyisho twarayironse so daramukije abakunzi ba Fun and Facts ngo mavi magoti ni kitaye nyigi yo tange amas adaje data nafa passer mission nafa passer ari mu bugenge bwinshi yo man ego bon twatanguye bien sûr muri fan mugabo hagati na hagati my friends bya ibintu byo kwiga byo mumaze gucyanya kwari gutangana manangara ureka tugera kabure ariko uyu munsi umuntu wese ari yumva uyu munsi bushigiri bere hano hantu nimba batatwugarira ikiganiro abatacyugaye baza dutera amabuye hari umubosco yari yasavye ngo bacugare baramuhakitse ma commentaire abari bosco ntirampeba wa mwana n'akazina vuba sinzi ikintu igihe tuvuga ku bintu by'abakenyezi hewe ako urafata rero tukano bameze kujya kumza kuvuga ari bo baca bagwanye ngo guma ngaha mu nkanga bashavura dramatic ngo yabatutse atigeza batuka tuendelee ama tusiendelee mama koko mama koko au salimi bat yambumeze bashuhire neza dada muraho shuha yakumbuye ama emotion aramurenga bigumbagumba ibishobisho sentimental kenira musabashise emotionnaire yamucane oya so kuboko baramukisha oya ukunyemba ndagufatishije gutya sawa biratahuritse ukumba ndagufatishije nkuko okay yamucane bakunzi ba Fun and Facts karibu cane
cane cane mwebwe abageni muriko muradukurikira abuse twigire data twigire na rimwe twahora tubaramutsa vraiment abageni ntimwari bwashikirwe mugabo turabashikiriye mwari mwaranizwe karibu cane mu kiganiro cacu mama butetse there serintiri kizira kuri oganwa people murakomeye nzurunda akantu kamwe nk'uko ba Israel la mafia nize komeze bon karibu kuri bashasha baje kuri Siren bushasha baravye fan fact bushasha ini fun gutwenga fun and facts ni muje kuraba amakuru makuru yanditswe isigura ukwezi kose I'm like ko burofa bwa fun and facts do you understand mugashire kuri Google fun and facts tuba rero hari ibintu byinshi bitugora igitoro umuceri ugeze kuri 5,500 ibiharage ese mushaka gutuma dufashe guserenga imvura tunyagira cyatuma tuvyimvye imitima amaki barazinzara mfise mutuze urapfuye n'inzara beto tugatora poza afungura n'indashi sinyabigo donc nize komeze neza vendredi ya nyuma y'ukwezi n'abantu bibereye mu mahoration toxique bariko bararira nk'ubaba bashavuze mushavura no mu kiganiro bashaka kuruhuka ifu kuza kubaruhura imitima ingonga muri kiganiro muryoherwe musure mutwenge parce que quand il y a la vie il y a de l'espoir ubuzima bugarukana intumbero uburyohe bazaha nukuri muze tubateni inkuru kandi adresse ni kuri YouTube kuri Siren Vibes chaque vendredi voilà reka subize ijambo umugeni amasaha nkaya mugeni duga kuri haya we nuratekereza no kuvugire mu rugo mvuga nk'isi numva ngo nogatura umuntu yashize ko ngo mbega muge ngo ari umuntu azobikoze Bimeanza atwikoze imisi yose nitwe twabikoze aho tugaruke abantu baradukunda kisikia tugaruke mu kiganiro if you hate abandi bantu bafite urukundo rwinshi kubera iki ijya ntuze itarikiraka nasikia joto baratugurira climatizer muyiwashe tuanze abafana bacu bagire effort ego buratangura mama umeze neza ego neza haya bombe bombe okay bombe niyemeje kudasubira kugorana kuri uyu mwanya n'aya masaha turasuye kubaha ikaze rero bakunzi bacu mu kiganiro cacu Fun and Facts kindi cuno munsi wa gatanu wa nyuma uheza ku kwezi kwa ntwarane kwacu mugabo twebwe twarababwiye ngo ntituzokuvamo amezi yose tuzokama turondera umunsi wacu wanyu mwebwe bakenyezi we are abakenyezi mugumamo dukurikirana turasuye kuba harera ikaze turabashimiye cyane kuri ukuntu mwakiriye ikiganiro cacu giheruka vuga merci kwa ntagufelicite yo ari izo commentaire gusoma ngo twe nitubaho umve ndabakunda uko kuntu urabinyukira nk'abantu 50 commentaires félicitations ntitwaboneka mbega twe nuwanzanye twarahimbawe twarahimbariwe message zanyu zo kudufelicita mwarakoze cyane mwakoze cyane rero kugaruka mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri suje yindi nshasha tugiye kwigako nkuko byama bimeze dufite byinshi cyane ivyo mudupropoza mwebwe nyene bakunzi bacu ivyo twebwe nyene twiyumvira ubwacu turavye ibiba ijya nino
ibyo tubamwo ibyo abagenzi bacu babamwo tukabibashikiriza mwebwe mwese mudukunda mwebwe mwese mubandanya kubana natwe uyu munsi ikihe kintu wazi ko maze umwanya munini ndiko ndiyumvira kihe kintu mu kirundi kiraza kuduhanga nahora nigira kabizi baraza kutubwira muri commentaire ego baraza kudufasha tugiye kuvugana ku bintu vy'imigenderanire ico ndagitoye mugabo kijya bikurikirana sha imigenderanire sinamibi gusa yanduye ama relation toxique ziba zanduye yego ziranduye yego ama relation toxique tugiye kuvuga kuri relation y'umuhungu n'umukobwa umuhungu n'umukobwa yego baraza kujamwo kuko baragira relation yabutisa ku kintu kinini canke igapfira hagufi canke igapfira mu nzira hanyuma hariho n'amahorelation entre amis ubugenzi ubucuti mu bagenzi tugiye kuvuga rero ku bucuti bwanduye ku migenderanire yanduye nibaza ko umuntu wese aca yiyumvira ati imigenderanire yanduye imeze gute imigenderanire yanduye umuntu yoyimenya gute imigenderanire yanduye ikorwa n'abandi mbega umuntu arashobora kuyisohokamo mbega biroroshe nivyo tugiye guhagarara ko uyu munsi relation toxique imigenderanire yanduye muri twese turashobora kuba twarayiciyemwo turashobora kuba tuyirimwo canke tukaba tuzi abayibayemwo nico gituma uyu munsi turi bane kujya twama turi iyo tubona ko abahinga twebwe nyene ubwo buhinga tubufise ata muhinga wundi tukeneye kurondera uyu munsi rero nivyo tugiye kuyagako relation toxique hagati y'umuhungu n'umukobwa irashobora kubaho ibaho ryari nibaza ko umwe wese ngaho araza kuvuga ico avyiyumvirako bijya bintu umuntu wese arafise ico aza kubivugako umuhungu n'umukobwa arashobora kugira imigenderanire iyo migenderanire rimwe na rimwe itarimwo securite umutekano aho ni ca gihe usanga atakwizerana kurimwo hahandi akantu kose kabaye uguma wikekuti ujyanye naho ubona afashe telefone aramfashe nabi reka heza turaza kunyunganira hahandi uvuga uti arafashe telefone sinzi umuntu agira yandikire sinzi ibintu agira avuge witeze ikintu kibi muri mu bantu ukaguma wikanga ko aragira gukorore agira wumva umenga wewe uri suzestime hariho ndazi couple imwe umugabo n'umugore basohotse mu bantu dufate urashobora gusohokana n'umugabo wawe hanyuma aho hantu mukahasanga abantu canke bakabasangaho mugasanga muricaranye kuko nta jambo muri mwo mwasohotse kuryoherwa gusa hanyuma uwo mugabo hakaba ari nk'umugore yasohokanye umugabo yamubwiye ati tugende ndagusororera uyo mugabo yarahagurutse umugore inguje kumpa yamahera kugira ngo umugore ntariye umva yumve kumenga arasuzuguye abantu bose ntibaze kubona ngo umugore wanje niwe yandihiye arumva ico ntitwogihagarara ko cyane ko ari relation toxique kubera ko kantu gusa kuko ntufatira ku kantu kamwe ntufatira ku kantu kamwe kuko ufatiye ku kantu kamwe twosanga zose ziri tuzita toxique ariko hariho imigenderanire rero usanga kabisa iyo migenderanire yanduye ya migenderanire utaronkeramwo amahoro ya migenderanire utumva ko aho hantu hari amahoro ikuduza gushira ku kindi ahandi hantu ukumva nambara umugenzi wanje ukumva insecurity agiye kuvugana na ozi ukumva amahoro urayabuze je ndafise umugenzi wanje ari umugenzi wanje cyane twakuranye hari uyundi rero yaje mu buzima bwiwe mu nyuma aragwanya abagenzi biwe arabura amahoro nyene amahoro akaguma arondera utuntu tutajanye yandavye nabi none kuraba nabi nawe niwo muraba nabi n'amaso ufise urumva hariho rero ayo mahorelation rero aragoye cyane no kumenya
biragoye cyane kuyimenya ni hahandi usanga uri kurarira usanga ufise umubabaro usanga ni hahandi ni relation mudatahura harimo umwe adatahura uyundi no kuvuga ngo jewe nimba nagwaye twazi dufitanye programme na dada nkamubwira nukuri ntivyakunze dada akambwira ati ntibibaho dushobora kumbwira ko dusiba programme ndamubwiye ko ngwaye acha ubona yuko uri kuramufatira ngo nikita n'ubundi ngo n'umuntu agayana rero ngo nikita n'umuntu ngo je sinzi ngo nta ngo ngo nukubera ngo ntari naga ngo iyo abandi naka ntiyari ngo naho yari kuba yagwaye ngo yagiye uravyumva ni ibintu ni n'amahorelation nk'ayo rero nariko ndavuga aragoye kumenya n'igihe uyamenya ni gake umenya ko ari toxique wumva umenga hari ikintu kitagenda que tu pourrais corriger que tu pourrais mugabo biragoye kumenya hama unayimenye naho biragoye cyane gusohokamo iragoye cyane gusohokamo nivyo bindi wa muri kurade nyine nivyo mwe navuga wama uri mu mubabaro wama ubona ivyo bintu ngira zobihindura ukabona umuse okay sorry basi ako kabasi kagiye ko kabuki ngo basi reka tubihebe ngo reka tuvyibagire hasi ngo twavance mwavance gute mushobora kwavansa muguma mu mashasi yo place kuko hariho umugozi ngaha inyuma ugufashe gutya anyo uriko ragukwega uriho kugenda ugumusubira inyuma gutya ugumusubira inyuma rero niyo tugiye kuyaga ko uyu munsi nagaragaje guca kugira ngo dushobore kuyitahuzanya mugabo tugiye kwinjira rero neza na neza umwe wese ngaha avuge kuko ndabizi umwe wese ngaha arafise relation azi canke relation yaciyemwo igwaye icumbagira icafuye irimwe amapepo ego rero uyu munsi niyo tugiye kuyagako kugira ngo wewe uyirimo wewe ubona umugenzi wawe ayirimo umufashe kuyisohokamo canke wowe nyene ushobora kuyivamo kuko nta kuguma wivyigitiza ahantu uguma wicomeka ahantu hatariho vayo ukire amen kugati haleluya bon mugenzi wacu yari yabwiye ko ashonje ko agira apfe n'inzara Imana ishimwe ko bamukuye tugira rero tubandanye ikiganiro mu mahoro ntangere bon je fite ibibazo rero kuri iyo sujet nshaka d'abord kumenya ni ryari umuntu amenya ko ari muri relation toxique hama kuko n'umuntu nibaza ko bitangura umuntu ari mu rukundo akunda uwo muntu hama bikazogira aho biba bihara ryari bihara kubera iki eske iyo relation toxique n'uwo muntu nyene arashobora guhera ikaba relation nziza cyangwa amabihera nyene yari baniganye bicanye bon je kubwanje nibaza d'abord kugira relation toxique hategeza ko harimo umwe muri abo bamina ari toxique tureke kuko uvuze ngo relation kugira indishika kuba toxique nibaza ko mbere twanza ku definition hari umuntu umwe aba ari toxique muri iyo relation bisigura ngo uza gusanga muri toxique each other mutari compatible somehow mwese murabera toxique kenshi nagoma ubiravye kenshi mu ma relation wobuzi usanga muri abo babiri bari muri iyo relation hariho umwe aba ari toxique uwundi atari toxique reka ndabigusigurire oya sico reka ndagusigurire kuko iyo maze kwa muri relation toxique ubwa mbere na mbere iroroka kuvamo reka ndagusigurira igituma murambigwa icarimwe kuko umuntu muri relation toxique umuntu ari toxique araruha arababara n'ingoga umaze kwa muri buri mukababara murabivamo iza kuramba aho igorera kuvamwo ni hehe yo muri relation toxique muri toxique kwanda atari toxique ntigera bona kuko undi ari muri toxique aguma mwereka yuko ari wari mubi nawe aguma gerageza kubaka ya relation aguma gerageza gusanura aguma gerageza kurondera ikosa riri ugasanga murarambanye kubera iki wababona umengo kuko deja muri relation toxique muri toxique n'undi ari mu victime urumva uwo wundi aguma abona umengo bon okay birashobora gukunda kuko reka ndagwe par exemple nibi yatangiye ko example namba Jenny gitamisho acerewe n'amadam ngira ati oya ha wacerewe wagize ibintu akaba yacerewe vya vrai haragera hanu wenyene kubera ico gihe peut-être wamaze muri relation toxique atangura kuduta d'elle-même nivyo namushavuje nivyo nagize ibiki mugara abantu bari babiri ari toxique uvuga ati wacerewe rere nikitano ari toxique acakubwira ati biragusha ntivyakunze konza wihangana ntimushobora kurambana ntimushobora kurambana ntibikunda ikiri ngaho dada ucubandanya nashaka kubwira ko ivyo uvuze nivyo ariko les deux cas zirashoboka vraiment sont possibles zirabaho uti gute je nenda baza abo bantu kandi bon peut-être au début habari umwe peut-être atari toxique hama agaja andukijura dada bose barasigaye bameze gutyo
bakubitana urumva umwe agira iki no munsi undi agira iki uno munsi hamukababwira je bari abantu tuzinanye babwira bari umuhungu ariko neza ko tuza gushikana uko ntibiba juste muri relation amoureuse n'abagenzi ndiko ndavuga iyo example yari KUBA nababwira ati akwi ibintu vraiment nimuna ko bitabaho nimwovana mukwitanire mu kaburimbo mugira iki mugwa n'imbere y'abavyeyi ngo dasije rero oya ari bariko baragwana ahubwo ngo dasa umviriza ngo ibintu wose yagize ukabara baguke ati basi mubabwiye bavane batuga ngo yaha ngureka tu ufite data nakunda gusigurira nivyo nakunda gusigurira à un certain moment ubazigiye biraza kuza mu conséquences ya relation toxique naho ubura umweranda gute muri relation toxique uraba toxique kandi kibabaje uvuye muri iyo relation ucubandanye ba toxique kwakurikira bose utabaje gufata umwanya wo gukira oya sivuze ngo ntimaka niga kutabanje gukira mumvise ijambo nashizemo utabanje gukira toxicité imaze kubamwo toxicité imaze kubamwo muri wewe utarayirekonesa ngo uyibone muri wewe biragoye à un certain moment muza gusanga amarelation yose uri kurajamwe ariko aramera ufite ni n'ubwoba ushobora kugira ubwoba voilà kopie bya ndi bwati voilà ujya mu ntangira ivyo ubu rero je vais plus me faire avoir voilà aho ni hantu usanga uri sur les défensifs nawe ucuba toxique ku bandi kuko nk'umuntu ashobora kubwira ati niki quand même nawe hekenya neza ni exemple nuko hekenya nawe mugabo mugabo kubera kumenyereye peut-être relation yindi warimwo ababikuniga mavamira nake nibaza ntibariko bambona gute bakugira kabuyi kubera ko uvuye muri ya relation undi yakubwira ati ubonege nukurajya ucugerageza exactement ucusanga amarelation yose ugiyemwo nuza bise intention nziza birakugora kukonesa oya nivyo tinya kujya no kujya nyene kujya biri rempla ntibikunda uratinya kujya imbere yiwe ego sawa imbere yiwe mbwagiye ucuga cyane ni bon urumva en fait nako ndagerageza kuvuga izo biraza kuza mu conséquences peut-être après mugabo relation toxique ikintu wabaze ati uyimenya gute ubwa mbere na mbere ni relation ya mbere itabamwe amahoro sije tudi kwata amahoro abamwo nibijya wavuze uguma misi yose wisanta umengo hari ikintu bigira kibe hari ikintu bigira kibe ugasanga wama uri umva uri muri insécurité misi yose ica kabiri naco nta rukundo ruba rurimo dans le sens ya cyo ushaka kumbwira yuko ubu ufise urukundo rw'umuntu misi yose umubona mwikibi ubuza amahoro hama harimo negativisme mu bintu byose ona nushaka kubwira ati ozi yabaye inzobe mugabo namba wozemenyera amatoxine avuga ati ugiribwe ko niyambije rero umva je niyambije umvugira umbwira ko nisize amavuta ufite ikintu cyose uza kubamwo ugiturna muri negative uravyumva ikindi cya gatatu gikunda gushika kenshi umuntu bari muri relation toxique kirekire urata estime de soi kujya guko même si tu rencontres quelqu'un akubwira ati he uratese umuntu mwiza ushaka ikindi akiguhe wifuza iki ndakiguhe Chauka sanga amajambo yose umuntu yakubwira usigaye yemera maybe ndi mubi maybe ni James sinje ndi kandi réellement utari umuntu mubi ugasanga ni kumeze ugaca usanga uri wa muntu peut-être wari umuntu ari sociable cyane warakunda abantu cyane mugabo a force y'ugendera hura n'abagenzi babi usigaye umuntu you know kandi naco nyene birafise côté positif na négatif hari igihe ushobora kuraba ukavuga ati bon ok parce que ça me fait trop mal et à chaque fois que ninjia muri ivyo bintu ça ne m'aide pas beaucoup ugavuga ati je vais me retirer je vais laisser ivyo bintu bigume hariya parce que ivyo bintu birangirira nabi urumva biri parmi ama solution tant n'izindi abantu baba bafata ikindi kintu naco bavuze ati mbega umuntu yoyivamwo gute namba ari ikintu ca mbere kigoye kuvamwo ni relation toxique iragoye kuvamwo ndagushiremo gato igituma inagoye kuvamwo ujya muntu ari toxique kugira yemere no kurekura kuko arabiryoherererwamwe reka abafite iyo kintu cyo kuma agucinyiza uwo nzokubona na wese nzobagirira nabi d'abord utari uwanje uratahura yuko ari hahandi nakubwira kuko utaburi toxique muri uwo mwanya wewe nawe aragera ukavuga ati petete bya bintagira arankunda cyangwa ukaja muri systeme ya ndamuhevye sinzoronka uwundi nkawe cyangwa ukaja muri systeme ya kuri ibintu amaze kubwira vyinshi apana naramenyereye kuri ibintu amaze kubwira vyinshi kugira uvuga ati bon nta wundi yonyakira je dois rester là ego ko umubona urazi raba we urugwangara j'ai pas le choix ndakubabari wewe mu bintu byose en fait ni genre tu sais yabatari jewe nta wundi weyo nta wundi atari wewe kandi kenshi je ndakunda bon soit mu vyo maze kubona canke ibintu kenshi abantu baba ari toxique n'abantu bambere ari manipulateur kandi manipulation yabo ibiri ku rwego rwo hejuru ku buryo bw'uko nibijyana siguye hari abantu kenshi bari toxique 80% usanga bari gentil
bisigura ngo dans le moment atari ko araba toxique aba afise gentillesse irenze ku buryo bukona vya bindi byose uca usanga bikuvuyeko bica birakuvako kubibona ugasanga nico gituma ubwa mbere na mbere bigora kuyivamo usanga umuvuga ati bo erega uri kurasigurira abagenzi bawe uri muri za erega si vya misi yose bishika rimwe rimwe ahandi n'umwana mwiza ndakongereza aho nyene ntiwumve yuko no muri ivyo nubwo ari toxique ashobora kubigira suva ma gentillesse ozi ndagukunda shaka kuja muri bajya bagenzi banikita badada guma ngaha urumva akagukupa de ta famille de tes amis ukaba isolé ariko akabivuga muri niumve ngo bose muri gentillesse oya kandi rero kandi yo onya ya yinduru iroroshe kuvamo paraporo ya gutwara bukebuke ya manipulation urumva niho nagomba gushika hariho rero umva toxicité za kuba kubiri hari umuntu aba toxique ari méchant nundi aba toxique ari gentil agashira toxicité yiwe oya iyo gentil shatse kuvuga arabikina no niyo mutari mu bantu niyo example yaratanze ni manipulation reka ndakwereke example reka ndakwereke n'indi example ndakongera muba arashobora kuza umuntu reka ndakwereke example iri simple cyane akavuga muri relation marakunda nakubwira ati ozi je ndakora zingene ndagukunda je préfère kugura yandi makamera ndagwe n'indi studio mugabo nsimana ko mukiye gukorana bajya abantu baratuma ibiganiro vyawe bitaduka surtout Dacia kandi muri uwo mwanya ubiravye yo uravyumva cyane uravyumva rwose mukunzi ndiko ndagusigurira nivyo ndiko ndagusigurira none uwo wumva ari mesha uwo yagututse nta na kimwe mugiye mubana kugira ati sheri burya nukiye gusohora urabona ko bakunda gutwara hajya si ukwiriye tugende hariya hafi ya nimujane nabo bantu ntabivuga mesha ngo mugabo abari mesha nivyo ndiko ndakubwira abari mesha mugabo urumva ntabari cyo kumena wawe ntabari cyo kimena nakubwira hejuru ngo mu bantu nibikunda urumva nkubakubuza gutyo nahuriye nawe unda gutelefona uri nande hagurukaho ndakubonera muhira example natanze ubwa mbere uwo mutipe yabwira umusito wiwe none ngo donc uri he numva nagiye ngo gusangira n'abagenzi twahejeje ikibazo twagiye gukosora nze gukosora donc wabonye yuko jewe no kugurira ikintu nwa ikintu fungura ugenda gusaba abandi nje twavuga yuko ibintu byose bitura mu negative nagenda ngo kandi kosa ni donc uko sukunukisha mu bantu urumva uravyumva akakubwira hose je amahera nkoreraga ozi nabuzemwe amahera unda gusaze kuri globe twe kugenda kurira kuri kirigade nasoni urasuzugurisha akushiri pardon ariko urumva yabikubwiye abona yuko ukavuga ati ukacuja mu vy'ibigongo ndagusavye ikigongo urumva acha kugira kakandi ni sawa basi bihere haguruka fata taxi uve ngaho ugasanga ni wa muntu abantu bazi ko ari inkani mirimo urumva ikintu cyose kumeza ubonye telefone we akushiri pardon ubunye nakuje kangaye gufungurira kuri agrobuje dukundana nasoni ubwo break bwa 1600 cyangwa sanga umukobwa w'amanyama nikita aciye haguruka aragiye kandi n'abantu b'amanyama manipulation irakoroha cyane wowe ugasanga biroro ameze yo kugira ugasanga uri umuntu avuze ntusubizayo kandi rero ikintu kiza kubabaza cyane ni kubera kuza gusanga kenshi toxicité muri relation amoureuse iroroshe kubona papa yo mu bugenzi cyane yo mu bugenzi iragoye kuri niveau kuko urumva deja do 1 uvuga ati bon urazi ko abantu bari toxique ari abantu mbere bafuha nibijya ariko aravuga urashobora gutelefona uri he okay sawa gacandika ka message umva nabo gusa ndiko ndabona umugenzi urumva jewe ntumbona jewe nitugishobora gusangira jewe ibi Jana inosama ugatangura kwisigura oya urumva no munsi na numva nkumbuye abana okay je duherukana ryari ugasanga mari kumira tejo je duherukana ryari je kubereka wampevye je harakanyishu sigaye nta ungira ibivyo nashanda kagwa direct marashanda kwaza turasohokana je nawe kugira tubonane misi yose ndiroshe kubwira abantu kubera tubona oya nivyo shase kukubwira iyo umaze gushika kuri etafe yuko takiba manipule n'abantu urabona ko ari toxicity ariko arazana ukagira nuyegeze inyuma ikiza kuko no première échec kugira wemere toxicité kubanza kwemera ivyo ariko arakubwira niho nagira shike gute kwemera ivyo ariko arakubwira ça veut dire kuvyana nkuba kubwira ati wewe wa misi yose utambona bikini ugacugenda gusaba pardon babarira ntibizosubira ntibizogenda kunuko usavye
ikigongo umuntu ari toxic ari afite manipulation ubu muhaye umwanya wo kubwira ibindi rero uvyemeye ubu muhaye jewe muri uwo mwanya ubizanye ikintu ca mbere wokora urabanza ukavyanga ukamupoza mufuma musubira kubidiskita après kuko ugiye kuvyemera muri uwo mwanya nyene oh la 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 ni umva acagira gutya ngaho rero ikintu nawe utavyemera ukumenga uri kuri sigura cyangwa uri urishigikira je nta kintu kibi nakoze yowe welcome induru uzokwisigura nawe aje kukwinjiza wowe wagize amakosa aho ni hahandi umuntu rero n'amacambwira abantu muri iyo kayuko la meilleure solution c'est le silence iyo nayo irica my friend iyo nayo irica oya yica uwo uriko urabigukorera no yica uri urashe kugira kuko mugiye kubidiskitako le silence urayikora urumva donc ase kunyishura kweri le fait que aguma bikubwira niki dada wowe mugenzi wawe mubajije ikintu wabaza ikintu gato tukuma tunumye vyovana donc ndabaza n'ikintu nta numwe yanyisheze kuri yo kana uri wakoze sinico arashobora kuba atani ikintu ariko arakubaza akaba ariko arakwagiriza biragoye cyane kucuhura yo umva wowe uvuga uti ndahoze rero umva uhoze uremeye ko ivyo bintu ari ivyo urumva ushaka kwidefanda ushaka kwisigura kumubwira sivyo mufume mushwana basi mugabo wamaze kuvuga uti mugabo naho rehinge gato dada unaze kuri yo etape muri ko muravyica vyose umuntu yamaze gutangura gushwanira nkuko biragoye wana iyo hageze hari gihe biba vyinshi ko gato none azokomanyagiriza imisozi nisigura ahagera igihe umugani wawe ufadose bwa genzo rampora ariko aravuga ivyo avuga byose nyagiriza mugabo ntaje nihorera après ni wowe bizokwica kuko azaguma kwagiriza wowe uri ndaya ngana n'abagabo abikwagiriza kabiri gatatu mukagumana gute wowe nyine wavyivugiye kubira kuvana n'umuntu uyo ndagusigurira urinze ushika kuri aho hantu kamanza kuyibona sivyo umaze kuyibona ko ari relation toxique no tugira dushike ma solution yandi hacaza kubera ikuguma bamaze kubera ko ari relation toxique kudahinduka wewe twamaturi kumwe mu discussion twaba tuvuga nga ibintu vy'amarelation juste relation uja kuvuga ngo kubera iki nta raisonnement logique si biharuro nta bwenge burimo d'abord nta bwenge burimo wowe d'abord uriyizi kuri umuntu ari intelligent mukabona umwana wa 20 ans cyangwa umuntu uzi mwahuye ufise 25 28 ari ufise amajigo yose wowe wiyizi ko urashobora kuba utamufise mugabo bire kubera kuvayo zo nta bwenge ushobora guca muri ivyo bintu nk'ivyo sote narapfuye canke narakize tekana kuko ivyo jewe ubu nivyo bihimba imana bikurinde ejo ho gushikira ikintu Dacia reka ndakubwira ikintu kimwe imana bikurinde jamais sinavuze ngo navuze ubu unya reka ndakubwira ikintu kimwe Dacia maybe ubu ntavyo uri a force sico a force yo kuba mu kintu cane sivyo a force yo kuba mu kintu cane duinaye urumva ntangira ntange n'example sanzwe a force yo kuba mu kintu cane haragera ahantu kirekonesa kitaragushikira ukacirinda ugaprevena au lieu de guérir naho urashobora aho gasanga uriko irinda umuntu atari meme toxic kwegeza inyuma abantu batari toxic pardon mpamwe jambo dada ndakwemera mu bantu bazi ubwenge byo tuzinanye siko nukuri ko imana ibi imbere cyabona donc uzi ubwenge nk'ubwufise uvuga n'amavideo ugira ntushobora kuvuga ivyo bintu ngo ndadisera tellement hari abantu benshi dufate aba yarakubiswe yarabaye nko mu rukundo akavuga ati je ndavuye mu bagabo yo nahoza Yesu Kristo nuvuga ati aho gasona ayiguyemo n'abandi baba alcoolo yaragiye mu bitaro yatswe gupfa arabasobwe nka 10 ans kazona harakanu gatoya aranyuye inzu gati ugese wundi yarahutanga ama conference dada umutima servo y'umuntu haraza umuntu ko wimva ngo je ubu ndabibona vyose ndavuga ikindi kintu mugasije cinduka urumva gashe tuzogica tukibandanya hanyuma bivana bon sinzi ko navuga ko bivana n'ukungena umuntu asigaye ameze bivana nico wumvira dada umviriza kugira ikintu kintu bivana ikikugeza reka tubandanye siko umva Jesu yakubwira ngo never urumva wewe ntushaje nuvuga ngo imyaka uramaze guca mu bintu byinshi ariko ejo ashaka kuza umuntu mwiza basi umuntu arahinduka gati je kameme dasa ya ujya muntu turi kumwe asha ni imana yo mushingira intaye wo muntu akakubana inzoka igakuba inzoka sheri ni wa undi justement nta binzoka imbere yawe parce que uvuga ngo nta muntu mwiza abaho uvuga ngo abantu bose bagwa mu ngorane nuko ngo maybe reka nangeze example navuze ko kitobaho
na icyo navuze ko kitubaho ndagisubiyemo sinoguma muri relation toxique nayimenye kuri toxique nivyo navuze sinavuze ko atayo noja bigitangura sinavuze ngo tugikundana ngo ndakubanya ngo umugenzi ngo ndanye kuri toxique no turi kumwe turatangura ubugenzi nivyo ndiko ndagusigurira ndamaze kubihomaka nabibonye ntavyo nogumamwo ninka bya bindi vya red flag ngo ni ya mbere ngo birashobora guhera no sivyo navuze vraiment nibanahura nabi sinavuze ko relation zipangika ntizipangika ufise ibintu nk'ivyo bigoye kuvamwo ko murabizi neza turafise intahe z'abantu benshi bagendanye n'abantu bari toxique akarara kubitwa akaja kubwira ati jewe yara uge mungu nimbwa ndamuseze yo mushenze ndabasha kumuvugisha ejo usanga après une semaine yose après 2 jours chérie usigara uri si kumbwenge bukora neza we une semaine kuja ko yamukubise yamuvunya baramufunze ndekera umugabo ego arabizi ko uyo muntu ari conscient ko uwo muntu ari toxique deja arabizi ko ari toxique uwo muntu ndekera umugabo n'umushebugasha goyagana numufuke umvira ikintu kimwe entre parenthèse aho nyene utararengana ko mwanya uragiye ngo kubisanzwe ntameze nabi ego byashitse yari yanyoye umvira ikintu kimwe entre parenthèse bantu b'Imana kunzoga katanda kashire kuri rezo sociales zanje bagenzi nimuzo kwinjiye mu nduru z'amakubwa yo ndafukana ndabasabye ntimuzo kwinjiye mu nduru z'amakubwa yo nindi manuru rushusu dasi numva no kugereza naho uzobona bariko barakubitana egera inyuma utoruza gukomere ku muvuzi kuko aricyo ubwira umuhungu atabwira umukobwa sha nukuri kw'Imana yo mwijuru buvuga ngo never say never ndayivuze never wewe ukazokundana n'umwe wewe ukazokundana n'umuntu wewe ukazogwana n'umuntu wawe oya jenzo baraba mwajeje ivyo ubwira muzogwana ndindire ubuzokomereka nzomuvuza kuko a force yuko reka ndakavuge neza mu gifaransa tu penses être le conseil mais tu deviens l'ennemi kuko bonyene hagati yabo baca bagukoranira bakagushira ahantu bakagusuzugura basubiranye bakakugaya ubwo shetani yari nka dada shari ati twubiriza tuzotandukanywa n'urufu hariho mimi ivuga neza ngo bari Adamu na Eva wewe ntiwitora uriwe uri inzoka bisigura ngo ndabiba umviriza sheri wawe nyakubaha ujya nyene yagutwara wakuza naho nobona ngo bakavuga ati niki tari kwarakubitwa nukuri nzohengera hetse neza shenda gutonda kuja kuvuga kandi ntejeje nzoshanda kuzana muhira bakura ubwo aho ni bibi umuntu wiwawe ubizi ko ari karamererwa nabi hari ibintu bipfi physique mani mukureyo oya kuma ntutururimi siravana kizi mubiri w'umugenzi yari suje yanje ndabo yari impanuro yanje yari hagaze ngo ukubitwa ndavuga ati we ego hama kuvuga ngo muhebe nivyo je ntavuga ariko vuga uti ntupfe banzuhagaranga uzokisanga uri muyuwayi my friend hama uzosubirayo ukomeye uveyo kamwe muri kwa kubitwa nuwo muntu abashaka bamusove hamaze kwitayo ariko uzosanga ariko arakubitwa cyangwa ati ndakutaturamukanya ariko ndakubwira kubwira umuntu ati ozi kibi nakanwa kibi nakanwa vayo urumva donc reka tuvuge tugaruke kuri relation toxique anje ntimuzo mpanure vraiment oya mworuha mugataya mukiranda umviriza nagiye mba nagiye yaragiye mvuga ikintu kandi kwa turaja ku musozo ikiganiro kwaje aro kigitango duhagarara cyane aho kuri relation toxique y'abagenzi twagiye mu reka juste manje ngiye mvuga abagenzi nimbi gose urumva ndakunda nitwa mutebutse rega muteteri muteteri tera tusoze ibintu by'abagenzi ko nayo ndabivuga biragoye parce que umuntu mukundana hama parce que muri mitwa muri exclusive ravuga ati we bye cyane ariko umugenzi ni wa wundi pete mwarakuranye mwari amabanga yawe menshi ego murajana n'ibintu sasa rero relation toxique y'abagenzi ari gusanga muri abo bantu by'abantu murambona bari dangereux enfin bigoye no kureka ni wa muntu yivictimiza akakureka yuko ngende ko nari yaca munantu ariko ari bose nyirakubwa kuri kushobora kungira ibintu nk'ivyo nari nakwize yewe easy naho nagiye urumva hariho abantu ubasha ayo muntu ndamubona ndazi abahungu haraba twamutuvuga ngo abakobwa bigira ngo babigira hari umuhungu nzi yarashavuriye uyundi kandi afate nk'ubu
nuru n'uyu nyine n'abagenzi hama nuru akagira mariage bahora babacama bahanwa n'ibiyeri hama nuru ko yagize mariage aritaho umugore wiwe bunye barasohokana umutipa arashavura kubera iki ure kwarongoye kubera umva abahungu donc ndetse mutubona ku bakobwa n'abakobwa barabigira abahungu kumva bico kumwati what urigira umudrama queen ngaha arabara bayita ba drama king urumva rengo akwereka yuko umuhevye akwereka muzi kwe urumva nibiki rero abagenzi kwe ntahuri ubashira n'ubundi mwe mukundana mwera abagenzi mwe mubanye igihe kinga ko dona guhindutsa ubwo nyene nturi mu block muri mu magroupe nka 10 muri kumwe yose muhurira ku kazi maybe muhurira ku ishuri numukuzi ntavyonzi akagukulpabiliza akwereka kuri umuntu mubi akagira ama statut kandi ikibazo nuko iyo bivuze umuntu ari hafi yawe niho cyo mumenga somehow we divre maybe ukora ko uyu muntu n'umuntu wanje aranzi twabanye mu bintu byinshi ntiyombesha ntanyanka so mumenga se nivyo mvuze abahungu birakunda gushika no ku bakobwa genre wewe wahaduri single hamuranuse umutipe ko twara dusohoka na misozi tugenda kuginyamana na wewe uri kumwe bana umugeni wacu ntitukimubona ari kumwe na n'uwamuzanye bakwerekeje nago telefone ntunyitabe mwijoro urampamagaye nagenda mbwira ko nari imfumbasi nakazi kamuzanye nako kuwitaba wewe nako kuwitaba wewe icyo yasinye uwaho mbaye yaramfatira uwaho mbaye yaragufatira vol telefone abageni mwijoro sinshobora ukabona Imana irakugiriye neza iraguturumbuyeyo irakurokoye iragukuye utarafata kintu rawe ngabo gasanga wa muntu iritoante meme utari muri relation nawe uramurota gukurikirana ntuzi abantu bakunda barakunda cyane ngo umu bad boy warakunda umu bad boy nzi ngo harana yarakugirira amadega me ndazi ukaba mwumvikana ku bindi hani abikunda bijya nyene ni abandi ngo narankubita ndashavuye narankubita Ukamwanje nakubita nankunda turashwana urasanga abonye abatabikunda arumva arazi ko ababara agafite ibishundura akarayivuyemo agakundana n'undi muntu ari droit Niko tubona by example ari droit amukunda mu bebeza avuga bihera asubiyeyo wa bad boy ari muhabara wiwe ari kumwe na wa mutipa ari droit ugasanga yasubiyeyo kubera avuga ati même si ndabikumbuye hari uvivyo n'ushaka ka video naravya ko relation toxique ngo ni nka cancer ngo urashaka ngo kuyikira wayigwanije ngo ningufunyije ugiye kuraba uraheje na chimiothérapie warakize wacabwira ati ngo byaro ngo twasanze ubu yavuye ngahangu iri hariya anye na relation toxique urashaka kuvamwo ukumva ko ufise amahoro menshi ugasanga kiretse no gusubira kururya ugasanga ugiye kumuna guha amahoro ntavyo gikunda yasho ntavyo gikunda none ako ngo nitugera dushwana ngo iri boring birabishe ureka ndamugerageze ngo ndabiko dushwana ndakoreke example ya ndamagara ari boring mugabo one example viva laba camera bivuga we have to entertain each other ari bije ni gumana nibintana tutabazanya gute ariko ndakora ikintu kimwe ndavyirikwa ni baba ndavuga ngo abagabo ni ryo canke hari abantu nyine abadi ntama ariko shiri urumva ewe ngirikuka arabantu tugatekana mvuga ikintu cy'ibisazi ndoja muri Kenya ejo okay sheri uguraga okay sheri kudashoboye erega ni wowe uri toxique abantu banwengeje ega ninje dadavuze waragiye muri relation toxique ushika naho birakwandukira yakugiye mu kugabwira umutima ngenda mubwiye ko nzoge ndi weekend ana turi mardi vendredi nzonje muri babiri uzubona aravugira okay be gacugira okay now uzubona nawe yanze okay now ubayiki okay jewe ushonyisha okay jewe none washaka mvugi arabantu urumva kandi nivyo gati none ntumbwira ico yumvira ushwanira ndataha agaro nibutse najara agaro nibutse nico gitobana agumye nkora mu mushatsi ndiko ndakiyumvira aha ndakibutse nageze kudana n'umuntu kirabwiye ikintu twaradupfa yahora ambwira je t'aime beaucoup ase ndamubwira moi aussi tukabipfa n'izina ry'Imana moi aussi iki moi aussi quoi amubwira none wavuze iki wewe kumva ko nasize ko akaje tema tubigira bintambara nawe ukacuhagarara ngo kijya nyene wavuze
uvuga amaho si joteme bigahera wowe wabivuze atanavyumvira pansi irimo sivyo kubera ko urumva uri mu kazi mu bintu vyinshi ntubona ko kwiyumvira ibintu vyinshi genre mwaje kuvuga nakubwiye joteme umbwira mawuzi ni ibintu bisanzwe nkuko bavuga ati love you too hewe intambara ngaho nyene ariko urumva rero ivyo nyene yatoxize nuvuga ngo akantu gatoya ivyo karabyiva imisi 3 kikaba kinini ugasanga umuntu arabuze kandi ntuzi kibaza ahantu kiri hari n'abandi bantu usanga bon si kuba ngo nabanyira bari toxique canke iki hariho abantu usanga dasona nk'ivyo nyene uvuze akaza ngaho nkuko nyene okay ntavuge okay kubera ishafu canke kubera toxique kubera ko ari umunyamahoro basha hariho n'abanyamahoro bankindura genre yabitahuye nimba nta kibazo ngabiyoke like bankindura mu mahorasyo bankindura mu bugenzi ibintu mvuze ugasanga arabizi yuko genre ibintu mvuze bicaye amazi ushinga arabizi yuko nta kintu bivuga arabizi yuko utagereza kubijira ko jegeze ko bisa ubona byavuze bya couple hari couple n'amanda bangaca misi yose hari yageze anje binwenza cyane umwe nabo bantu mbonye ari babiri kujya bivuze sindabijamo ico nkora cangira verbe conjugero verbe rire au présent ukazibona warugeze bona urabona ngo nkuyu tugira dushwana ivyo nivuze ngo okay nawe mutima gace yandika ushaka kugishura jewe okay oniyo message ivuye kuri inde okay ko gacha swa kishura okay kandi nibihere umutipe ngurabona mutumba cyangwa dusira agacha avuga ati peut-être ndiko ndamugora agacha yikurako ngacha nicanje avuga ati ahoraze abigize gucyo gatatu nazambona imodoka y'umugabo urukwisho gucyo kubera avuye he ku kazi akazi karahagaze wisho gucyo kubera ubusara mu mutwe ukaza mu kogarandavye nibyo yakura avuga ko cene nkumbiye we kudushwana yo hari abantu bameze ariko mugani hari abantu bameze gutyo reka je ndababwira kubera reka nahe reka tuvuge nahe urumva nambara amafilime menshi jewe nanje kare ziya relation narazumva ndazishaka kumufatana mugaharira mugashwana yo ndivuye narayironse haji imana irumva vre warayironse narayiciyemo imana icirayibuko kuntu titora erega bashimanira ubucuye tora amapurete wumvira ico yisavye nicigo reka ndabwiye zo turavuga vy'intaye ndabaye intaye gatora ivyo rero muvuga nayo nzopfa nkeneye mu buzima bwanje yo warayumvirije warahejeje kibica relation toxique hajya twavuze ngo irandukira je ndageze ko muri relation toxique kirekire mwese murayiza bari ngaho benshi ndayivuyemo je narahankose un mec qui est admirable ameze bien wa grave no kuri je vous jure mugabo ndabwiye ikintu twapfa mwopfa n'ugutwe uyo washimye kumuduhisha urumva nose ko tukugirira nawe oya nitwari bwamenya nico gihe nari nkivayo nari nkifise nyene urukomere rukifise amashira nyene rukiboze nyene meze gukura basha umutipe yari optisme avec moi kuko yarazi histoire ntako atagira yaraviye ava tuba tukwa mu kigobe yaje kundura gato muri ville gusa gutembera cyane uravuga ati nako uri uranyizingira ko gose utangura kubona ari nundeka mpema jewe utangura kubona ari intambara canibuka uri none ndiko ndavyibuka ingene uwa mbere navuga ati none ndamubona no munsi basi arataha ndaza kumubona hamu too much uganga reka randabereka ugasanga harageze ahantu arateba umunsi umwe araza arampamagara arambwira ati est-ce que wewe kwaje muvuga ngo nituba tugwaye est-ce que wewe uri sûr que ça va tu as oublié ton ex uri sûr ni ushatse kunyibutsa rero yuko jewe relation nari mingane yari imeze ushatse kubinyibutsa tu penses que uri différent yiwe rero wewe wewe ko muta urumva ko yamaje kibazo kiri gisanzwe ndiko ndabikubwira nawe rero umuti bwira ubwete n'abanyamahoro barenze aca mbwira aca nda sheri ushaka ishokora gacha ndamubwira wibaza ko nishokora shituma murana jewe jewe kurankinisha ndumwana jewe ndizi wa mishokora nawe ivyo yabashaka kugira binyibagize muga après nagiye gusanga no yari toxique gute kuko reka ndagusigurire kuko après naricaye ndavuga ati bon ubu muntu ndiko ndamuhora ubusa mwana mandabwira harakantu kakenge kaza nireka ndamuhe chance yiwe Maria Yosef bantu b'Imana muri mwijoka ndabivuga ndiko ndakoma induru ntabibonye ko afise aha zari za system uri nasohotse namona tura sawa sohoka ndi hanze twatashe none cha ndepoza muhira gaca genda gaca post ari handi nyene twari tuvuye yaca sohoka atari umugabo wawe opera yasiga muhira iwacu atari umugabo wanje dukundana bisanzwe yarafise akantu mu nivyo ndiko ndagusigurira hari igihe iza muri gentillesse
urazi ikintu yacankorera sindaheza asha mugatinda cinyandikira urabona wewe dernièrement kuva uheba n'umugabo waragize ibibazo vyinshi uraba dépendante cyane ku nzoga uranywa inzoga cyane hajye mba ndikunda ko evita ko bigaruka kandi asoma je comprenais que c'est vrai je comprenais qu'il avait raison ariko aramprotege ico bica bikora reka ndagutera inkuru ico bica bikora rero uko kuntu agutwara mu kintu kibaga cakuzana gentillesse urukundo ruca ruduka ndiko ndagerageza ko explainer ugumushaka kuma muri ya relation akoze ikindi agaca gerageza kugira geste yindi igifuta ugaca wibagira ya yindi geste ugacuguma uri muri vyene muri zuguru basha ndababwira kugira ndabivemo twayibanye inshuro 5 ndazibuka itanu dusubira relation toxique muheba nico 10 panda telemuka block and block nayo nyinshi bijya bintu kwanza barabibeshera ngo relation ngo yi normal ngo ni block and block ni toxique ni toxique ni ibaho en fait il y a ni wagize iminsi ari toxique mwatari toxique muvana rimwe mu buzima muguye ari toxique my friend muvana sindabikubwiye yari block uva turahebana kundwi mwe bana gatatu tugasubira ati kera rero wasamikaraja wacu mufutira nimero yiwe muri kaka Nokia kacifuta uramubloka agusabye nukuri ndamukumbe ndamublode muramusubiranye ejo mupfanye mwamfora unfollow ndababwire ingene jewe vyagenze kugira mvuga ati aha ndabivuyemwo biraheze yarankoreye action ndavuga ati ça c'est de trop mugabo narabona ko kugira uveyo abanza narabona ko bitaza gukunda ko ndamuheba basha ntimuntwenge kintu shambere nako zacengurisha telefone kuko narindi siruka telefone ntayifise nta mahera afise sinakora narabona ko atahandi ngira nkuri yindi cafata nakava kase ndavi Bujumbura kubadiza anduga iwacu ruguru si vacances ni ruguru naciye nduga iwacu ruguru vacances ya uyaradaje Oturafashe indege no nutegeze ufata indege ruguru urashobora gufatira akavansi karyoshe candaduka basha murana ngiye tuma tubona amafilme tureke ibintu vyo gufyina naragenda mukiyo muri dusha mu gatondo gaca nagura kwigira sindamukunda ntituzosubirana ni nkikonvenka basha biragoye ko muri relation toxique nkikonvenka filme n'ivyo je mérite mieux pas lui mutima ukumva nyene wihevye wiyanse byo twavuga ukumva nyene atacumaze aba relation toxique umushaka umuhebo ukavuga kananisha umutima kazona message saza ku TikTok ku TikTok ushavuye gutya uyibonye Ndani mugenzi ntarabwira Nikita iyo zibintu yangirira mva yero ni ngogo antelefone Oui bebe nisa umeze neza nivyo yego turaza kubonana ku mugore aho rero nje ko turavuga aho rero nitaje kwiparatura osi ntakundi ujya mutipe ntagushaka rero nibikubwira telefone urumva ndabikubwira n'umuntu yose bikigo ntiyo telefone akaza bikigongo basi ganda bisigura ngo ubwa mbere na mbere kintu ca mbere nibaza ko twavuga ko ni etape ya mbere yuko va muri relation toxique bantu vyemere kuyirimo biragoye kubanza kunayemera kuyirimo ubugerageza kwirondera amasignification nibaza ko iki kiganiro kiza gufasha abantu ni gake n'ukuri unamenya ko yirimo ugumubona umenga ntibiri normal ugumubona nyene umenga arakuruhishije muraruhishije mugabo he's the one mugabo bikanka nunamenye kwitabaho unamenye ko yanduye iyo migenderanire yadukuye banzu yemere kwibaho umaze kwemera kwibaho sheri kugira ushobore kuyivamwo solution nimwe wano ugiye bavuga ngo usohoka buke ntibibaho relation toxique chikura ana tifui paradra inyonga pani baragasa yamaze gufata umiriza tifui mukuvayo uri venga wiru kandi rero uzagenda mu mutwe umeze nka mugore wo muri Bibiliya uhindukiye inyuma ubinkingi y'umunyu nuhindukije umutwe ikiri fedon run ngaho kiragatan run gici nyuma afara ngo want problem always problem you will die with depression my friend umeze kwibona ukiruka ica gatatu kigoye futa mu mutwe ivyakubwiye byose kuri wewe uzi ko atari vyo ego vrem kuko utabira wikunde kuko utabifuse ni vya bindi bakura bavuga ngo subukira ntugwaye erega umugwaye kuko utabifuse relation y'iduzojamwo ubona vya bindi nyene nawe umuntu aba ameze neza we negativisme ntivamo ni vyo nako ndavuga uko kuja mu kiro ushobora kufisa indi metode wowe ubigiramo
ntuvuga ati bon okay ugavuga ati okay kuko ni hanze uraziga dada igihe ugwara ni igihe atari wowe utabimenye ko urimo utivanye uramaze ko numara toxic agacakuya yo merci yo kwivuga ucupfa umuntu ari waguhevye umva uramara indwi udasinzira indwi imwe ukwezi uragwara uko uribuka igihe twariko turagira girlfriend umuntu bavuze bamona barabara yarumwana kubwira yarampefte kandi ari toxic yo ndarabwira kandi wabuze kujya yampevye bakambwira ndabyo byorokorera ndabishaka kono gukubita urazi ntiyagize nayibonye girlfriend nayibonye baciye bamutwara muhira kuwo mutira mwijoro ngo minwi hewe ndamubonye mwijoro ku muryango nyugururira simpangana kuwaye mini kipenda wari ubore warikoshe mini kipenda wari ubore ujya musa ariko apa nukuboreko je nkunze nkunda nabi nico gituma genda bereke ndabibakinire je mukwinja mu rukundo kugenda gutya urabona nakaguru kamwe mugugize birase muri fe run ugize panini ubuhindukira kagenda ndo sportif ugiye ukagenda ugize panini ugenda ukuri ndabisubiremo umuntu ari toxic aguhevye bya bindi arabitange ucu vyemera ko ari ivyo ucugenda kuvuga ati yo ndimubarakiye yo nivyo bimwe yambwira yo urumva kagenda ntaze jewe peut-être conséquence nyisho hama munyemerere ngende muranyemerere volanya ni bon turacara sawa ico ngira mvuge ni kuri cyo koravuga c'abagenzi ntibikenewe ko aja mu yindi relation ntibikenewe ko aja mu biki hariho abantu usanga haragera ahantu muri etape y'ubuzima bivaye n'umuntu abarimwo hariho abantu ari umuntu usanga afise saison yiwe ndi muri saison yanje ya silence sishaka kuvugana n'umuntu numwe kandi nashavuye ntabo bene muri depression hari uravuga ati ngomba kumeta ku buzima bw'iwanje ibiriko biraba ndabimenye iyo ufise umugenzi wawe ari toxic arakubwira ko ivyo uri kuragira atari byo kandi umugenzi ari toxic ikintu cambere mubonera ko ntiyigera gutahura il te donne jamais raison mu gihe bikenewe ko aguha raison mugabo yabamisa meza oya hani bikunda yamagerageza ko ari we wama witahura kandi usanga ntashobora gutahura ivyo uri kuracamo ntashobora kumva agakoresha ibikorwa ntashobora kumva ivyo uri kuracamo ntashobora kuvyumva reka ngende nza ka example gatoya jera vuba saro yanyandikiye arambwira ngo urashobora kuzibujumbura ukagenda utabonanye ndambwira ati hewe naje bujumbura nirwa mu bitaro kwa papa ko amazeyo amwa urajayo kumuraba n'umusi wa rimwe nanaye muri gero jayo sindagutuka ubibujumbura jembi giteka muganda ari muri gera kuja kumundabira mugabo ndaje afise umwanya muto ndagiye ndavuyeyo ndagiye ngo yahanga usigaye wigira ibintu vyinshi jana bibabwiye jewe umuntu ameze gutyo ubu sigenda muri shaka jambo silence chasoma misali zose uri kuranyandikira gacha ngumba nihoreye bukeye agasini kabye bukeye cyangwa nakubwira ati hewe sorry ejo naciye fatigwa kandi oya naciye fatigwa hama ngaca ndagusigurira nkakubwira reka ndagusigurira iyo wamaze kubimenya oya kiziririzo iyo wamaze kubimenyera haragera ahantu wozi nturi kurasaba pardon nyene ngo kugira ngo deja uwo mugenzi umukunda de hari gushaka kumufasha muri sensi yawe kumwereka kuko jesha ndakubwiza ukuri camanyurira ngaho bugidi comportement muri kuragira ibi nibi sivyo izo security zawe ziproject kuri bajya kana kuri jewe nkabikubwira vraiment ivyo bintu bimeze kunukunukunuko iyo ni gihe quand je tiens à toi si je tiens pas à toi niyo part de je nafata ntayo ndakubwira je disparais ubu sigaye fise ama esprit yukunyika ndanyika mu buzima bwiwe ukambura umbona magie nk'ubu ngiranyike urumva bisigura ngo ikintu cambere je namaze kubona gifasha cyane uri muri relation toxique umaze kuyidentifia basha nugerageze urashobora kumufasha mugabo mutari kumwe ça veut dire banzu ugabanye relation mufitanye kuko ugumye muri rya relation nyene mugumye kuri rya ritme nyene urashobora kutabona ivyo muri ko murajamo mugabo quand tu prends distance yawe gato umaze gufata distance yawe gato ukavuga ati uramuvurira kure reka ndamuvurire kure
ni nko kwa muganga n'amatwara tubonana gatandatu mu ndwi tuzobonana rimwe mu ndwi tuzovugana kabiri mu ndwi n'amatwara dutera inkuru ku bintu byinshi no tuzovuga amamims tuzotera ibi biherere ngaho kuko bana tujya umuntu afite ikibazo ifoke ndamufasha kuko abantu benshi biza kutwica turi muri genre even nako ndavuga hari abantu baca batahura gufasha nabi baca bamera gutya gusumba kugira ndamufashe tugumane ugasanga urukura mu ifotako hagaca hagenda iki uca wandurwa na toxicité yiwe abo bwa ati basi ko ozi yashavuye reka nsuye kumara yindwi tumarana yindwi ntimagize nakoze icabaye hamwe mva ku kazi tugumana ukibanza ngo uriko uragira bisigura ngo nibaza ko ikintu ca mbere maze kubona umuntu ari toxique relation ariyo yose amoureuse ou d'amitié fata distance yawe bishoboka fata distance yawe dimini ingene mugenderanira dimini ingene muvugana dimini gerageza ufate nyene ibintu nyene bituma wumva umengo biragoye umuntu mu gihe mukunda dada ifite ivyo bikora mu gihe umuntu utamukunda canke oya niyo mukunda ubibonye oya biravana bikiri bishasha biragoye bikiri bishasha biragoye iyo wamaze gutahura ivyo arimo ivyo urabikora vraiment hamekende naco ubirimo ikindi naco ca kabiri uri ndani ikindi kintu naco ca kabiri kubisengera nyambwe nka dada ikindi naco ca kabiri naco ikindi nibigena babwiye kare silence irafasha des fois irafasha so kugira ngo jenge nesozereye ndashaka ndababwira yuko Riveno ahejeje kuvuga avant yuko uja muri relation yose yisengere avant sinavyemera cyane nande sinabitaho n'ubugenzi avant yuko uvugana n'umuntu avant yuko uvugana n'umuntu bisengere simvuze kahise nabo muri kumubura ashobora kubasengera kandi bikoroha kandi bikagufasha kandi reka ndakubwira ikintu kimwe hariho relation ujamo ikakunanira kuva mu isengero Imana ikayigukuramo yego Imana yo utababaye udakomeretse Imana igatuma ikintu ikuvamwe ego mugabo ugasanga ntigize hamare ikintu gihari bikomeye Imana irabikitse rero ikintu gihari ni kimwe solution mbere niyo imbere yuko uja muri relation yose yisengere iyo uri mubona biko biragendana bigerageza kuyironderamwo lumière ica kabiri naco des fois hari gihe biba bikenewe yuko tutumviriza amasentima yiwacu parce que les sentiments zirashobora kuduhenda ugafata umwanya ukiga uwo muntu kesa swa umugenzi cankiki ugafata umwanya ukamwi ukavuga ati ibintu bimeze uko ibintu bigenda gutya ibintu nuko ugafata umwanya wiwawe kenshi mu buzima turaza kwiperda muri uko yashome yari yo yose kuko twatwawe n'ibishobisho ama emotion menshi ugaca usanga biratumye umuntu bigutwara dore même manière ushaka kuri muri relation toxique ugasanga ubundi ari hanze muri toxique kubera ya emotion nyene ugasanga ufashe decision itariyo soit bini birabaye nikita je vais peut-être ton ami ko bini je ubu vraiment sindi ko ndabesha iyo ni ntahe ikintu cose kibaye mbazimana icari cose mbazimana umuntu wese aje mu buzima bw'iwanje canke umuntu aje kundondera mbazimana kandi Imana iravuga kandi Imana irishura kandi iyo tari vyiwawe ndabikubwije ukuri Imana irabigukuramwo iramurungika kava rero ndasubiye iwacu fise vola ndabakunda cyane Imana ibampezagirire ikiganiro kiza kubandanya kiryoshe bizu mwese bye ciao bye urugendo rwiza twara tugusoma mu kamera n'umusura gusomye live bye dada aragiye bye dada urugendo rwiza Imana muri twamusize nk'inshuro 1100 birangiye agiye anyways koragana n'undi kiraheze Imana yaje ngagiye giheze yes abumva bumvise ego bon tugire mu conclusion na madame koragiye ego yayidushishirije ko ikintu kiryoshe muri kiganiro ingere cyatanguye twese turi mu byaheze turi muri ngani tubitahura twese muga birangiye dufise intahe twese twari dufise intahe nabivuze muri introduction once ariyumva ngaho mwe wese arimwo mutubwire mwe gute uracabirimwo atake bakofu kihangana mugabo urazi ko izabagenzi yorezima ntiziba nyinshi izagenzi relation toxique si nyinshi cyangwa ntizikomeretse ziramba zica zipfa kare ndafise umugenzi je nkitangura na Sarah Vibes yari umugenzi wanje kandi batwara umugenzi wanje vraiment mugari mu bantu ba mbere banciye intege ndabwira kandi namugiriye je ku bantu batanze ndakazi kandi simunda hypocrisie umukobwa vraiment yaranciye intege ambwira amajambo menshi handi ubutanguye projet nyene ubushushu ushaka abantu bakuba hafi bagukonsea bagutera intege yari mu ameyo hame wanje vraiment mugabo my friend
ariko ibijambo hangene kuri partage akarogo partage ngene turakora ati mona kameze gutego ariko ibijambo arambye ibintu birimo n'ibishetani nivyo abantu badakijijwe ibintu nyine byinshi arambye d'abord niyo zina ni ibintu byo mu kuzimu wana genre sirene amajambo menshi ari kuri ibijambo my friend bimwe ubu to kumva ubwiwe n'umugenzi wawe akabina ururimi uravyose ariko kubwira ati iyo shene yigiriye imana aho urumva ari muri wa bantu wapartage idée uri kurabitangure urabibona hama singunda vuma hypocrisie mu bimege n'abantu bizo singunda hypocrisie arabivuga ndakomereka vuba ndababara ndavuga ati at least ufashe go partage hama kamamagara tukicara ukambwira ati bino bintu ndavyumva unye sivyo kora mu meho tumye entertainment bana naye maze gukora muri budget n'ahandi yarabaze gukora akazi kiwanje ntanguye projet hewe ashiri kure amva yarabibitse ntiyabimbwira ashabona ntanguye nabwira ko ngira television ntavyo yambwiye ngo amanure aci yabivuga handi uvuga ati kintu canje kigiye kivuke abantu bari hafi ndabo bari bakujyohererwa bwa ati se ibintu afi birakunze bari babiri umwe mugabo niwe yari mu bicane ko niwe influence wundi ashari kure ivyo bijambo ndabara karanja ngasi namwishura arabigushikiriza live ego iki message bana turi kumva message kiramba bavuga ati my friend uyu mukobwa kweri yego kweri niba ngiri taduhura muri ville ayayiga muri ville uzana ntuvuga ati mane fashe duhure vre Imana niyo mfasha tugahura nta no gushaka ngo ufate uyo mubonano mubonane oya naguma nsenga Imana ifashe duhure ndamukorera akantu ku munsi cangira Imana yaje iranyuma yandayihamagaye iritaho ca turahura hewe araza ngo aje kunyambira mwibarabara muri ville namubwiye uko unye stop there toka shetani canca ku ruhande guke anya ndibandanyiriza urugendo yasigaye yumiwe yarahagaze arandaba nyene ndenga ku mutima ndavuga mana urakoze ndamwishuye akamuntu twamache mfata na mashati je ico maze ugahura ngamufata mu mashati gutya namubwiye ati umva Jean like you are not my friend umugenzi wanje ko nushaka kuba aho kumva ko supporting ibintu vy'iwanje canke basiyumva ukuntu nkangana nk'umugenzi uri kuranjuje après abigira undi mugenzi wanje kandi yamubwiye ati mwebwe murambuza kuja mu ijuru yigize pastoreze ibintu birimwo nivyo inzira tujamwo si zimwe abwira my friend who told you ko inzira yanje ayo kuja mu kuzimu inzira yanje niyo kuja mu ijuru kandi I will go there sivyo urambwira ngo bouncer bani handi umuntu ubona aje kuri toxic mugabo bitaraba declaration bwati gute bye bye bagenzi nanje ngiraga conclusion mbere gusubiza ijambo bagiki mugeni meze rya mugeni zohera ryari Jessins tumukwezi tumita mugeni bagenzi nko yavuze twatangura itekanye vyahavuye nyene biba nyene vurugusa ariko ni sujet vraiment évidemment nta muntu numwe itarashikira utabigize n'umuntu mukundana birashika ku bagenzi birashika ku bantu bo muri famille hari abantu muri famille ba toxique aguma kubwira mbega kuvyibushe mbega kwambaye impuzu wagira mbega ibigento watanguye gabuzi ugira wiga ikintu mbega wabuze ibindi wiga man ikintu toxique cyambere je novuga umbwa ati dasa utangura ikintu toxique umuntu aguma tora ikintu kiri wewe kibi umva twese nta muntu adafite amadefu me umuntu ari toxique kandi arano ryawe twenga akuzi bibihere ariko zimuzuko urumva kandi akabona yuko akaza kukwipendekezako mu nyuma ariko akwipendekezako ariko arondera ibintu gukurako kujya dondoga ega kawozaje turagenda nakagenzi kandi ariko ibinyi ntavyazi ati birato ngaha urumva hari abantu babikoresha mu blague umengo numuyuwa nyene numukonesera akora kubwira ibintu ariko aravuga nabwo ati iyo ni compliment ahumva kumva utesa kandi we mubwira ati ntuzumva kuri kurambabaza nuko ibintu byatari ari ibintu biboze donc hari abantu babayeho ubwo buzima nukuri je ndababimyoje ndaye ni gusenga kugira ngo
baba umuntu imana imugukure ko uwo muntu kuko nko muri famille ari ibintu byo muri famille biragoye umuntu uvuga ngo biragoye ashaka kuba umuntu muri proche mubana mu nzu udashobora kugira ikito ngo umugabo n'umugore nawe wanashaka ufise ico mukura you can't kuvuga ngo 1 2 3 ngo ndamuhevye nibiki urumva ari abagenzi nibiki urabisengera ubibonye ushobora ari ikintu kurashobora kuvamo amiti urayiheba ntupfahe birababaza ariko nakundi umuntu mukundana urabisengera ko ngo twavuze ko toxique plus ibaho no manipulateur azokureka n'umutwe gukunda byo gupfa yo kuyahura buke akaca kugira amadega no kubisengera kugira ubivemwo tugira amahoro na sasagare bon Imana bafashe muva mu relation toxique kubera ko apa yuko n'uwo muntu wari kumwe abataryoheye maybe bari toxique nawe nyene nawe barakwandukiza ugasanga ubuzima bwawe Imana bafashe kuyamenya kwa wari ufise ubuzima buryoshe burepanuye umutwenga uri umuntu w'abantu usigara umuntu yijimye hagaze aho urondera absikora kura kuwo muntu yakuruhishije asigaye aho wumva amenga wofashwa usigaye urira ahantu hose ugeze kubera umuntu umwe wenyene uwo muntu vyo kunda kumukura mu buzima ukabandanya nukuri Imana ibafashe ntivyo biroshe kuvuga ko bitoroshe mugabo muze mu bisengere ha Imana hamugize Imana ukarokoka ukava muri ivyo bintu tera ubandanya ugenda ntusubire kuranyuma nk'umugore wa Loti ukazora nyuma nk'umugore uzocika umunyu nakazi kiwawe. Anyways, reka nshimira abantu bose badukurikiranye, nshimira abagenzi banje badufasha gukora kino kiganiro, ukabuze kwemisa gufashije, bivuge mu commentaire bitubwira, amufasha gupartager kino kiganiro, ugihe umuntu wawe uzi ko ari swat akawazi ko ari toxic kubuzima bwa mugabo utarubizi. Tira ikiganiro utarubizi ko ari toxic, kimurabe yiyumve. Kimurungikire. Ntugira commentaire, wewe muhere link gusa. Aciye ubwenge aratora aza kwiyumva akumva ivyo uvuze. Hama ni yashaka gusara wowe ihorere. Kazi yamaze kumva. Hanyuma ni bari umugenzi uzi naho ari muri relation toxique yimuhe. Ari akanzo shaka kuri statut. Chekibwa kizoca kibweje. Ega uteyibuye mu bibuga by'ikibweje kiba cyafashe. Ego. Kandi ngo mugani ukuye guteye gwibuye mu bibuga byinshi. Gukibweje kiba cyafashe. Nta waruzi. Ivyo ari gufashe. Ego kandi ntiwi excuse. Don't excuse yourself. Oya, nube wa wundi. No. Ni bibi. Uvuze ukuri guhagarareko. Gyumeko umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umugore abushitse. Ego. Hama we love you so much à vendredi avec un autre sujet. Siren Vibes TV.